ahagaze umukozi abandi bariko barabapimira babaha ko batanze amahera bwa hari uwundi yatonzeho adafise amahera ashikiriwe nta mahera afise atanu bwo umushefu akavuga ngo n'uwo muntu ico arico citwa ubuntu. N'uwo nawe muhe intwari zatonze bafise amadiplome akenewe aho hantu batonze do hariho akandi kamwe kajerewe kisobetsemo katayifise bandi bariko barapresenta amadiplome yabo sawa mushiremo n'uwundi sawa mushiremo n'uwundi ti n'uyu ni sawa diplome turayibona do kajerewe gashikiriwe ntayo gafise mugabo ubuntu bugaca buvuga ngo n'uwo mushiremo. Numva ndatahuye ubuntu uburyo bumfasha gusenga ndetse mashitse imbere yanyu gusa amosozi dukomere Imana amashi kubw'ubuntu bwayo. Dusenge numva novuga byinshi dusenge tureke mpwemu yera avugane n'imitima yacu iyo turiko turasenga mpwemu yera arabisengera umva nezerewe ko Imana ituzi si ukubera yakwihenzeko ikikanga kuri ikintu gihambaye irakuzi neza y'ukuri wa hariya irakuzi neza iranzi neza iratuzi yuko turi abantu batari bo bari kubihabwa atari bo bari kugabirwa ubwami bwayo atari bo bari guserukwako irazi ubuhemu bwabaye irazi ibitari byo byavuzwe irazi ingorane n'ibindi irazi si ukwihenda rero ibikoze ku bw'ubuntu tubyakire ku bw'ubuntu. Bibwira abakiriki twuname twese hanyuma tuduze ibiganza dusenge n'amajwi yacu nifuza kuvugishwa ku buzima bwawe bwira Imana ati kubw'ubuntu bwawe ibintu bigiye kugenda ukuntu kubera ntibikozwe n'inyungu zindi ntibikozwe n'ubushobozi bundi ntibikozwe n'amadinyite ntibikozwe n'ingene sanzwe ndabibereye bwabo kubw'ubwo buntu raba ahantu hose ataco wari ufise kindi cotuma bikunda uvyakire ubibemwo tera imbere nabwiye Imana mutima wanje tugufashe sinakira ibintu bitoya sinakira ibintu vy'akanya isase ego hari intambara ziba zikugarije ako kanya mugabo raba imbere hariya hanyuma ubwo buntu ntawubizi kuwamuga ibindi tuzobwirwa ejo hirya y'ejo ariko aka kanya tubwiwe ubwo buntu ntaco utinya kuko ugiriwe ubuntu n'Imana. Rero ntaco utinya gusaba ntaco utinya kuvyizera ntaco utinya kubivuga imbere y'Imana yawe ntaco utinya. Bibiliya iravuga ngo vugishwa umwana w'umuntu vuga uvugishwe kuri ayo magufa yumye vuga yuko igufa na rigenzi ryaryo agira akatame vuga yuko imitsi igirijeko vuga yuko inyama zijako vuga yuko imiyaga yo ku mpande zine z'isi impwemu zo ku mpande zine z'isi ziza zikajamo ngo uko yagiye aravuga kimwe kigaca kiba vuga yavuze ngo ni umuherezi mukuru w'ibyo twizera tukavyatura. Numva ndashaka kuvuga gasenga kuko Bibiliya ivuga ngo nibikubera uko nyene wizeye
ubuntu burakwemerera kugira igicapo ciza gihagaze mu ijambo ry'Imana c'ubuzima bwawe. Ndi uwawe Mwana, ndanezerewe, ndagushimiye, ndi uwawe ibihe bidashira kandi imyaka yose rero n'amahirwe adasanzwe. Ndi uwawe, ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro, n'umutima wanjye uranezerewe kandi ngira ubuntu nawe. Mpagaze Mwami mu buntu bwawe bwinshi kugira ngo ndushizeho kuba uwo ushaka kumva no kugirirwa ibyiza wateguriye abana bawe. Kandi ndagushimiye Mwami yuko tutabagirwa agasuguru k'impene nk'uko wa mwana yasigara muhira yidoga kuba ngo ntako yaronse, ariko ndagushimiye ko tubagirwa ikimasa kinuze gusumba ibindi. Ubwo Mwami umunezero wawe waguteye kutwakirana urweze no kutunezererwa, naho uwo mwanya ntitwigeze kuba babandi, ukatwakirana ubuntu bwinshi utugiriye ngo mubage ikimasa kinuze gusumba ibindi, mumwambike imvume nziza gusumba izindi, mumwambike impeta ku rutoki, mumwambike ibirato mu birenge. Ndagushimiye ubuvyeyi bwawe, turye tunywe tunezerwe, kuko umwana wanje yari yarahavye arahabutse, yari yarakuyemo n'arazutse. Turagushimiye urwo rukundo ruri mu rugo rwawe, ruri muri ubu bwami bwawe. Oh, haleluya! Nicyo gituma imanza zose zitsindwa n'ibyaha bihorewe, kuko wabambwe ukemera gutanga ikiguzi c'ivyaha vyacu. Nicyo gituma Mwami atagutsindwa, ntakwagirizwa, naturi imbabazi zawe ariko barazirondera, ariko wongeye kubohoka. Izina ryawe ryubahwe, ubushobozi bwawe butabare, ineza yawe yamamare. Ni kubw'ubuntu twakijijwe kandi wabikoze ibigombye kurekanira ineza yawe ihambaye muri Kristo. Turagushimiye Data, umunsi mwiza, ni ubuntu bwinshi tugiriwe, ni umunsi w'ubuntu uguhabwa n'ubwirwa neza muri wewe. Turagushimiye uhoraho Data wa twese uhambaye, ingabire zawe utugaburira kugira ngo zituzeko kandi ze zigire ikimazi kuri twebwe n'abandi benshi, aberekwa n'abavugishwa, abakoreshwa burya buryo na burya buryo. Mwami turagushimiye ibikorwa byawe tugiye gukoreshwa nawe, kuko ubwo buntu ntitubuhereze ubusa, ariko ubwo buntu ngo buraza kudutuma dukora icyo ugomba. Turagiye gukora icyo ugomba ku ishengero ry'umugero mwiza no ku wundi wese ahagendeye. Turakiriye Mwami iyo ntsinzi yawe, tukuba abantu badakora ibihera, ariko tuba abantu bakora ibidahera, bifise ubuzima, ibintu Mwami bizokwibuka wa munsi. Ego cane aho umuntu Mwami avuga avyeruye, naho yari yahamagawe kubw'ubuntu akabwirwa ngo ewe Pawulo, ewe Sawuli, birakugoye gukubita imigeri ku mihunda, maze Ananiya akavuga ngo uyo muntu, nawe ukavuga ngo ni ikintu nitoranirije kwa kugenda, ariko wowe nyene wapfa kugenda. Mwami niwe yarangije avuga ngo ibisigaye mbikiwe igitiyo zokwambikwa n'umwami wanje. Turagushimiye ukuri Imana yaduhamagarishije ubuntu bwinshi, turi bapfa kwinjira, turi bapfa kumwakira, turi bapfa kwinjira, turi bapfa kumuha, turi bapfa kumubabarira, ariko Mana tuzorangiza amahoro ngo nagwanye intambara nziza, bisigaye bikiwe igitiyo. Turagushimiye ubwo buzima, turakire rero uko gukoreshwa nawe. Numva nshaka gusengera by'umwihariko abantu bagomba gukorera Imana. Tuzirikana wakwiyemeye gukorera Imana, wakwiyemeye ko dukora Imana, wakwiyemeye vision, imbaraga zose tudukorera Imana zihwanye n'umugambi Imana igufitiye. Mariya yagendeye ngo azokorera Imana mu kubyara, mu izina rya Yesu Kristo nawe hari ibyo Imana igomba gukorana nawe. Turagushimiye Mwami, ni kubw'ubuntu, ni kubw'urukundo, twakwiye tubyemerewe. Abamarayika
bagwaye baje bakurondera ko datawera usomogwa inguma, imitima yawe yiraburaniwe, umubabaro akabonge n'intimba by'abazingazinze, iby'imyuka mibi irungika biriko birabakubagura. Kubw'ubwo buntu nyene bagiriwe kandi nanje ngiriwe, ndatiye gutabarwa no gukira no kubohoka mu izina rya Yesu Kristo.